Chano ni Irankunda7 official. Ikiganiro ni amajambo y'inkoramutima asobanuye mu Kirundi. Mukore subscribe muri bench cyane, mubinyanyagize hose mu bagenzi, mufyonde kuri kajya kazogera kugira ngo buri kiganiro dusize ko muzoze mubona notification yaco twagiye n'amajambo y'inkoramutima y'uno munsi. I can't change the direction of wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. Sinshobora guhindura icerekezo c'umuyaga, ariko buri gihe uko ndabishatse ndashobora guhindukiza ubwato bwanje ngashika iyo ngiye. Nta bubasha mfise ku muyaga, ariko ndafise ububasha ku bwato bwanje. Nta vora mfise y'umuyaga, ariko ndafise vora y'ubwato bwanje. Nisunze ubuhinga mfise mu gutwara ubwato, nisunze experience mfise mu kiyaga, ndafise ububasha ku bwato bwanje. Umuyaga n'ibihuhusi birashobora kuba ari byinshi cyane, ariko ntabwo babishobora kuntera. Nije mfise direction y'ubwato bwanje. Ndareka umuyaga ntashoboye gukontrola ukaja iyo ushaka, hama nkitaho ubwato bwanje nshoboye gukatisha uko nshaka. Nibyo sinzobuza ibibazo kunzako, sinzobuza abashaka kungwanya uko bashoboye kose ngo mpindure icerekezo. Hari ibihuhusi byinshi bizoza bishaka gukatisha ubwato bwanje, ariko nzibuka ko ari je ndabufise mu biganza. Imana yabumpaye ngo ndabuyobore, mfise umwedegemvye wo guhitamwo uko ndabuyobora. Ndafise le libre arbitre. Wewe uriko uranyumviriza muri kano kanya, hagarika guhangayikishwa n'abakugwanya, kuko ntaho uzobahungira muri buno buzima. Kwisi baruzuye ni na benshi. Ntibagatume upanika na rimwe, ahubwo tuza witeho ubwato bwawe, wikomereze urugendo. Wame wibuka iyo ugiye uhahange amaso, abaguca intege n'abagomba ko uhindura icerekezo ntukabahe umwanya na muto mu buzima bwawe. The life is not accidental, everything happens between cause and effect. Ubuzima bwawe ntibwabayeho kubwisanganya, buri kimwe kikubako kubw'impamvu n'ingaruka zayo, kandi byose bikaba bigira ico bigusigiye mu buzima. Hari igihe utinya ibibazo, ariko ugasanga byari ngombwa ko ubicamwo kugira ngo bigire ico bigushikanyeko. Birashobora gusiga bikwigishije, cyangwa bikagusiga ukomeye kuruta uko wari uri ubwa mbere. Wowe niwiteho ubwato bwawe gusa, hama ukomeze urugendo. Be addicted to your passion, not your distraction. Emera ube umuja w'ivyo wifuza kugera ko mu buzima. Ubiharanire kugeza ubishitseko. Ntukemere ko hagira ikintu na kimwe kibigukurako naho co biki. Remember, it's in your moments of decision that your destiny is shaping. Ibuka ko mu mwanya wo gufata ingingo ariho igeno ryawe riremegwa. Ikosa rimwe ukoze mu munota umwe, kandi umwe gusa, rirashobora kuzogutuma wicuza ubuzima bwawe bwose. Itondere buri cemezo ufata, itondere buri ngingo ufata, kugira ngo ntuze wicuze mu nyuma ngo iyo hataba naka mba narakoze ibi n'ibi. Nimba hariho ikintu gikojeje isoni canke kimaramaje, mu gufata ingingo runaka kubw'amabwire y'abandi bantu. Naka siwe agenga ubuzima bwawe, ibere umuyobozi ugendeye ku ijwi ryawe ryo mu mutima. Mu biganiro twakoze byatambutse, twararabiye hamwe ingene umuntu ashobora kugendera ku ijwi ryiwe ryo mu mutima yisunze ibintu byinshi. Uheze ukore igikwiriye n'ikibereye, mu gihe nyaco, mu kibanza nyaco. Namba ano majambo wayakunze, bimbwire muri commentaire na hejo.